Eko mbo Gn yakuriye muri business arafise izina rinini sinavuga ngo ndamuzi turetse ko umuntu akuze ni sana numwe yorera udakura umuntu arafise kana music ndayizi kubera ko kandi yavuye muri business ni nitegeye kumushigikira nukuvuga rero Gn umukozi mwiza vraiment arafise impano abataramumeya je no batumira ntawe navuga ngera muri YouTube wandike Gn Nephew ucumubona ushobona ibikorwa vyiwe wanashaka bise n'impano zo gukora video romantique rya mutipe ari romantique uramaze kumva rya majambo yibaza cyaramaze kumva ko mutaza ngo ni Medi batkumva iyo nkuru Medi mu Burundi afise ijwi rikaze arakaze biya basi bose mu bantu bavyemeza entre arakubita abana sigaye mwita ngo ni king of love ajya amajambo y'urukundo. Hello my love people, nibatse ko meze neza nanje ndameze neza. Here I am the brave umusasanguzi kuri microphone hamwe na F2 quiz nyuma ya kamera. Reka baze ndabashimira mwagize subscribe nonge ndabatumira mutarayikora mu ikore kugira ngo ngende neza. Uno munsi ndagufitiye topic imbere ko nakira abashitsi ndagufitiye topic ivuga iti abarimvyi b'abarundi ariko baba hanze bafise uruhe ruhara mu muziki ndundi, aho turongera kubifatanya kandi tuvuga tuti mbega abaserukizi babo akazi bakabo bakagenza gute bigenda gute niza ntambamye bahura nazo. Uno munsi rero ndi kumwe n'abaserukizi babarimvyi bari hanze babiri nagize bakwe turasesangura ni hatari. Uno munsi nabazanye kugira ngo tuje kuyaga byinshi. Reka mere hajya mere kuno kubafu reka ndakuramutse cyane bro. Murakoze cyane namwe ni sawa. Gn Fresh idondora kozi wa Burundi Watch TV ubabwire no muririmbyi userukira hanze. Bakunzi ba Burundi Watch TV ni twasiraheri ngese babanzi ko nkaserukira umuririmbyi yitwa Gn Nephew basanzwe bariza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bigaragara ko akantu uti bari sawa. Yes, reka ngende ku buryo mikazo yundi muntu mbona umengo yaravyibushe nawe nyare mu bantu navuga ko bariye fresh cyane. Reka ndabona mutse bro kujya fresh cyane ubugiki ni sawa meze neza naho meze neza burya imyembati n'amateko burya nyene tuntu two muri tutona nawe borje umenga kwanza ni ibintu by'ikizungu byarane ibintu by'imyembati n'amateke nivyo ntanga kuvimvye bitubangira umubiri nko nira muri twa restaurant tuzimbutse aba niko bavuga kugira ngo nibahave hagira umuntu aza kubarara ku mugono. Entre temps tugusabe widondora abakunzi ba Burundi Watch TV unatubwira muririmbyi userukira. Bon ni TV no gambere dukoranye cyane twarigize gukorana hariko na Isikari. Yego bizashoboka. Okay nitwa ngenda kumana mbasha hama serukira umuririmbyi MT number 1. MT number 1 with nation. Yeah. Yes. Mwumvise yuko ndi kuba n'uwaserukiye Siraheri Gn Nephew hamwe na Mbasha yaserukiye novuga MT number 1 abarimvyi mukunda cyane nabarimvye bikora bien entre temps muri Buja Flavor. Yes, uno munsi tugareka kuri ya topic ivuga iti mbega abarimvyi b'abarundi bari hanze bafise uruhe ruhara mu muziki w'u Burundi. Ndahera kuri Siraheri ubona bafise uruhe ruhara. Ruhara numva ko bafise mwiterambere ry'umuziki ndundi. Ego cyambere nuko bari hanze nawe ari hanze aravuga igihugu ciwe neza. Ego rero nibaza mu byo baririmba byose batanga ubutumwa bukumva n'abari hanze ari abari kandi bakongera bagakundisha abanyamahanga bakakundisha wa muziki w'abarundi. Cyo ni cyambere novuga. Ego kigira kabiri nuko yashatse kuza gukora collab agakorana n'umuririmbyi mugenzi we ngaha mu Burundi. Ego arabishiramo amafaranga kandi yabishizemo amafaranga bari ahantu bafite amahera afite agaciro barazanga mu gihugu hama igihugu kikahabonera iterambere. Neza cyane Mbasha nawe nagumye mbona umenga arafite kandi kanashaka kongerako ndabeshe none Mbasha. No sindongerako nongera mvuga uko nabibona no kuvuga muri mvyi je nk'umfatira nko kwarara ku bandi turashobora kurabira ubwenge burarahuka no kuvuga nk'uburavye umurimvyi mu diaspora uravye dufate muri Niger dufate ibihugu bibi kuko uravye ba Davido n'aba diaspora ba Banaboy n'aba diaspora bajya ba Omar bose na diaspora bivuze ngo umuziki kugira waguke bisaba ko uronka abantu bari hariya ko nibaza ko twe mu Burundi igikoroni kiracatuboshe
mugabo agiye amaze gushikagira amaze kubona ko hari ibintu barengera atari gikoroni agarutse mu Burundi azavuga ati kurya bakwengana bajya ino basize batugawe ntidukwigane reka nje dukore professionalism ndamukwege dutera imbere nukuvuga umuntu ari hariya wese uruhara afise kwerekana y'igihugu neza cyane cyane ko ari imbi Kirundi barumvisha abantu bari hariya ko hari igihugu kivuga Burundi ruri matarujya bwabo kandi bari mu bantu bateza imbere umuziki kubera ko bobo ntibakora sinovuga ko bagowe kandi barabikora bakabikora bavuga bati namahera twakoreye mu bindi mugabo turavuga tuti bwira tuduze impano twerekana agaciro k'impano reka tuyashiremo dukorane n'abandi bari hariya nuko gusa ari intambamye nyinshi ngira tuza kuzigarukako dukorane nabo twerekana isura nziza dukuze n'impano nibaza ko barasa uruhara runini cyane nibaza ko ni muziki nibihugu bike byateye imbere bidasuma abantu bo muri diaspora mu muziki kuko urabona nk'ubu Amedi kubera amaze kuba diaspora bararenze gose uravye muri East Africa ari ahantu bazwi mu Burundi ntituragira iyo revo hatari mugabo uno musaba bigeze no kwikimana n'isaba turafise abasani bakomeye bo mu Burundi bafizo basatbi n'abandi bo muri generation nshasha no kuvuga abo muri imva diaspora bari bakwiye kumuha respect kuko we waritanga ataravye ngo ni no burya ashizemo ninzirimo kubera ko bugurutse aranashimira n'umuntu yamufashije gushika ku kintu bakwiye kubaha respect hama bakabaha bakazijya impano zabo agaciro kugira ntibabone ko nta kuko hari umenga bari idogani turiko turabona ibyo turiko turakora mu guteza imbere impano z'u Burundi ni gihugu berekana ishusho nziza mu gihugu baraza gukora ama video ino bamwe hariho nabandi bavuga bati muhira ni muhira bakamara imbi Kirundi kugira Burundi buje on the map basi kuko barabukuye tuje mu bandi neza cyane kwa Siraheri mbega Siraheri uri kuraraba ingene bajya barimvyi baba hanze basohora umuziki kugira ngo urinde uja kuri YouTube ubwo bigenda cyo kimwe na bino canke biguma vyagoranye gatoyi nshatse kuja muri côté production wewe nk'umurimvyi userukira ivyo bibazo ntibikunda kuza so n'ikibazo sinacuse neza kubaririmbyi baba hanze iyo bashaka gusohora umuziki indirimbo shasha hari igihe wosanga indirimbo iteba canke iki sinzi ubwo wonye bo bawusora cyo kimwe n'abari ino ku itariki abino bashaka kugenda kusohorera ko bijanye nuko bashaka gufata bus canke taxi bakagenda muri studio bakufata iyo ndirimbo ntabwo biba byoroshe cyane nuko iyo bari asaya yari ntahura na yino cyo cyambere hari gihe nk'ubu ashaka kuba ati umuziki zosohoka stars neza gatondo ngamundi gasanga umuziki wa ugiye gusohoka saa 10 z'umugoroba cyo cyambere kigira kabi naco nova kari nka informatique hari ayiteye technology irateye imbere cyo gituma novuga yuko ku ruhande rwa YouTube cyangwa ku mbuga zindi zisimbye zigurisha umuziki biroroshe gusumba nga kuko nkurabona nko mu Burundi hari imbuga ama platform azimvye ari nga mu Burundi mugabo hari bari dusanga izo mbuga zihari mbega hajya nko kumurira biserukira kenshi na kenshi natuzakubwira ko ikintu yamarikara kugira ati kino kintu gikore agira vuba n'ubu sindakibona neza niki kiga bro je nta kintu aragira ambwira ngo kora ngo ikisinda kiba neza igihari igihari ni iki je ndabona ko mengo kwambasha hari ikintu ngira ngo kimaze mbasha we nta kintu kirakuranira wewe nta muntu ashobora gushora byose aho no bandi imana mbona kuvuga sinshobora kuvuga ngo nta bintu byonanira byinshi birananira canke bike bikananira nkashobora bimwe no kuvuga ikintu kinaniye sinije nyene turafise staff turafise nawe bari hajya turapanga chaze cankira twese bikanka vyanse ngikunze gikakundira twese kwibaza kujya kuna abaririmbyi baba hanze niyo bazino atana rimwe tubona mu masho baza baje gukora ama clip video fye baratumutse basohora indirimbo ariko mu masho wapi kabisa uhayi ni mu bicereka mu bazi impamvu badakora amasho bo gukora show nibaza ko barimvyi bo hanze tuje muri rusange benshi barafise impano zo kurimba bakarimba hariya mugabo kubera ko ugiye kuraba abantu biwanyu batagushigikiye n'ahandi ntano bashobora kugushigikira ukuvuga baraza mu Burundi berekane ko bafise iyo mpano hama barundi babashigikiye hama bamaze kubona ko bashigikiwe ntiwohera ahandi kuja kuryohera abandi biwanyu tabaryohe
baca barinda rujya mwayo bakavuga bati kubera ko tuje nk'abashasha ari mu n'ababa batari bwashike mu Burundi bakaza gusa kubera ico kintu cyitwa impano kugira bayiteze imbere n'abarundi babone ko bafise impano ziri hanze y'igihugu bakaza rero bakabanza kurema ubucuti hagati y'abafana b'abarundi n'abasani bo ngaha mu Burundi ku buryo naho ukora concert ukora wenyine ufise abantu ko biri kose wewe uri umuserukizi wa MT number 1 MT number 1 aza kenshi mu Burundi kandi MT number 1 baramuzi benshi muri Buja Flavor antwigyoze no rivuza siri shasha ukora koza makora bombe na Satp na ndetse na yandi no biyongeye kandi rindi bagira kabiri yasohoye mu heruka igihe zino none wewe MT number 1 uri kumubaza ku kintu cerekeye amashu akwishyura gute mu gihe tuzi ko asanzwe kubunzwe ndazagaruka kwa Serahera nawe ndamubaza kindi bo kwa MT number 1 ico no babwira covid yaratwononeye twari dufise umugambi ngabo kubera covid ncabirava mu nzira kandi ugiye kuraba MT yarasanzwe ari imba neza yaraza agakorana aba masterende agakorana n'abandi ba Estanish barakoranye kera mugabo inguvu ugiye kuraba hanini zagiye kuboneka igihe akorana na Satp niko novuga ni abantu baciye bamenya kumbe yasanira irenga ni MT yisubiyemo umenga ntiyari bwa yari maze kurabwa n'abantu benshi mu abantu bari bamaze kwirabanya baza kwara aba diaspora indirimbo yiwe ati indirimbo ya Satp yaciye duza izindi zose zashibashi bavuga ati kumbe ni MT no kuvuga uko ibiteramo twebiri muri plan vraiment nta myaka ibiri canke itatu isigaye tudakoze igiteramo kuko mu Burundi ku rugero turi kuno munsi nka Wiznation ntabwo twidoga kabisa turafise abantu baze gukorana amakorabo benshi dushobora gukoresha guhamagara tugakorana tugakorana n'abandi bantu aramaze gutembera ama studio mu Burundi menshi kandi aramaze no kuronka na fan base imushigikiye mu Burundi ico kintu vraiment no cemera ko kiri muri plan kandi sikera gose igiteramo cha Wiznation kigiye kuza tu yego Reka ngaruka kuri Gn Nephew kuko mvuze Gn Nephew mbona Siraheri kuko mu Burundi tuvuze iryo zina tubona Siraheri kuko niwe asanzwe afashe mu minwe ibikorwa vyiwe mbega Gn Nephew why indirimbo ziwe ni nziza cyane premièrement genda kuri YouTube muri indirimbo ziwe ni nziza cyane wandike Gn Nephew aririmba neza cyane ariko ni gake twumva indirimbo ziwe ziriko ziravuzwa cyane ku maradiyo kandi ziryoshe kuri Siraheri ahura n'ibihe bibazo agiye gutanga umuziki wa Gn Nephew bro muziki no baza imbere ko nishura ego indirimbo za Gn Nephew nimbo kuri hari radio zikunda gucako sinzi ko kari wewe gusa nyita zumva sino RFM no shingi ntayo kari radio vraiment voilà unda kuzivuga ari RFM imwe mu radio nka Atlantic yaro n'izindi zo hagati mu ntara ego rero ngira ko ndekuje guco kibazo cyawe waravuze ati nihe ntamba biduhura ego ntamba nje navuze miss yose sinzi kari George nyene ari kibazo kiraba ku bantu baserukira abarimvyi bari muri diaspora nikijanye nuko uri kura indirimbo mwayisharinga cyangwa ugasaba ati indirimbo vraiment ndashaka mu yinyakira mu mvi nyene imeze ego akeshi ikintu cyakiza imbere n'uburyo bw'amafaranga kuko bacumva mu diaspora bazi ko ari umuntu afite amahera ariko barabaha vyongeye kuko ntiwokurunkana agakemanyi hama mu nyumusiteyo ntusomega ntuze none umuziki ntuzi ingene uhemba umuziki w'aba diaspora n'ungaha mumba abari mu Burundi ntibahemba kumwe ego ntashobora kuza gutanga amafaranga arenga y'umuziki kuko umuziki ni project abantu bari kandi barakazi akazi rero nako katakungura ushaka kucitwagwa n'ibishobisho ngo ushaka kugashira mu mafaranga menshi asumba na ntunzeye unyibukije ikintu kimwe twebwe abantu baba promoter aba journaliste cyangwa iki tubonye Siraheri tukabona Mbasha tubabonamwo amafaranga amadolari amaero sinibaza ko ari jeje nyene abandi siko babonaga Mbasha nuri wenyene kurya Siraheri yabivuze ngo nivyo ngira nsubiriyemo ukuvuga mu Burundi turafise sinzi reka dufate ko ari karite kubera ko turashikunda gutera imbere mugabo turabe mu bwahe buryo mu diaspora nabivuze neza nibo bantu bashobora kuza gaspending amahera avuye hariya kugira ateze imbere impano kandi agashiramo n'amafaranga yiwe ntiyavuye mu muziki yatowe nkuko abandi batora handi mugabo urabona ko akora ikintu kinini kuva hariya agashika hino ari hamazu ibintu byose nkabishasha ikibazo twe duhura naco kenshi nuko nk'ubu nje nko ngaha cyane none nk'umujournaliste wo ku TV kanaka
ukaza wumva ati mane wewe umujyi wa diaspora ya MT nambano uyajya wenyene ariko nivyo vyonge Mori ingena kubwisha yari yavuze ngo ntushobora gufata amahera dufata ufase projet kavuga uti projet ndayishize kwa amahera nzoca ufata ngo amahera yo muzindi projet ushashira muri ivyo ushizemo ibisobisho n'ibigumbagumba ngo amahera azocagaruka umuziki urafise ingeno himba ajyanye navuye mu muziki nimba ushoboye kuronka umuziki wazanye nk'ibihumbi dufate nk'amajana 5 dufate akacari ivyo yakuyemo hama nawe akavuga dufate nk'ibihumbi ntavuze nk'igitigira nuko hari ukuntu bawitanze ku bushikari hama nibaza ko urinze ukora akazi ko kuba umu YouTuber cyangwa umu journaliste nibaza ko guteza imbere impano wabikoze nimba nk'ubu ubikora dufata ari umusaruro cyangwa ukabuta uronka mugabo ukaba wumva umenga urafise inyota yo guteza imbere umuntu sinumva rero ko mu nyota umuntu utarakorera ikintu na kimwe uca umusaba ngo banzume nka wewe mbasha MT number 1 iyo aje mu Burundi n'umuntu ngira ngo ubugizi bakwe gikorana nawe ntataha uko nyene aramufena kana nyimba fena umuntu asanzwe umufana akora imbasha naho wumva bica bigenda gute sukiroro se braz bo hari ukuntu abashitsi twamatuba hamisi yose Jesu kuvuga ngo sinubashwe nk'umanager wa MT number 1 ndafite kaji wanje mugabo urumva si haje umufana no munsi kuko ntibaba basa yo cyangwa mama nk'umufana ku munsi oya ni kugira n'ijya credibility bivana n'igiciro baduha bahabasani ukayigarira imbere y'abantu rero nabiko nakubwira wiyemeje gukorera impano banze ukore bazi kuko umuntu akoze nibaza ko na diaspora bo barugurutse mu mitwe ubukoroni bwaravuyemo abonye ko wakoze kugushimira nibaza nitegeko si binavuga ngo arinda kurona yabonye ko wakoze ikintu wabonye ko ibikorwa by'ushaka bishika imbere uko uri kose ntabwo yoreka kugushimira kireza atari intashima abo ntibashobora kubura nkuko gusa nawe ndahura nawe bo baratahura agaciro k'umuntu yafashe igikorwa ciwe akagishikana hajya ashaba ati umuntu kweri n'umutima yabikoranye nabikoze kubera ko arondera uko yabikoranye umutima kubera yakoranye umutima reka namwereke ko navyishimiye akaca mu ingorane rero tugira abanza ati mani zana nk'esu yajya wenyene basi kandi nivyo raba nka wengene wavyibutse we MT number 1 woba wahuri hose kabisa urakora affaire ya bien mbasa ndabire ngene yazanye gita sanzwe mvyibushe abantu bose bavyibushwe n'amahera ya diaspora no mubiri nakaheri we nongera utarajya menshi sinzi we agwaduke Gn Nephew oya bango ngo mpaduke niko turimo turaja kure y'intunza y'ikiganiro tuba nyabya ikiganiro kiryohe naho undi hona yego je nshaka kuvuga iki nshaka kuvuga iki kintu cyo kuvuga ngo babonye Israel cyangwa babonye Mbasha cyangwa babonye n'uyundi aserukiye muri rimzi kanaka yego ngo arafise ivyo ngo arafise byamuha oya twe turakora tugakora akazi badushinze ko bya tubaserukira umuserukizi nawe akora gute akora ibintu nk'ivyiwe sivyo aritanga ko ashoboye kuko nimba muri ivyi wanje shaka gira success kuko aguye hasi nanjye baguye hasi sivyo nico kintu basti kwita kuba umuserukizi wiwe ku ambassador wiwe nuko mpagarara hamwe tarari kaje ndahagarara kuko abo ntari mu Burundi kandi rero nico tuvuga ngo urumva ngo gucumpa ngo ibi ahagwa aravuga ati braz icyo wakoze iki niki ndabona nawe nimba washitse ngaha mu kigobe hari déplacement iyo nawe mbwana si itegeko urakora nk'ivyawe urabanza ukitanga imbere yuko agufena kana nubwo fena si itegeko nuko uzi ufise objectif yawe murakorerako yes aho binteye kuca nibaza mbega hajya iyo hasohotse indirimbo y'umuririmbyi y'umurundi ari ngaha hakaca hongera agasohoka indirimbo y'umuririmbyi w'umudiaspora ari hanze mbega none burya tugiye ku maradiyo twaburaga ku radio nambasha aragenda ubona zakigwa kumwe nico kibazo mfise umuririmbyi ari hanze baramuha agaciro kunganya uwundi wo ngahanye novuga yasbasore indirimbo umwanya umwe umuziki umwe bo harabaririmbyi oya kwanza aba journalist cyaba DJ iyo umvise igikuba kimeze neza barakivuze hariho n'abandi nyine usanga bafise nyine akantu kabatije atamenye tutazi nanjye mu nsi nzovuga indirimbo yiwe akabanza gusaba inimero ngo mpe nimero z'uwo murimbyi ngo batumenyane kugira ngo nawe agerege niyatane ariko ntajye wari uzitanga sirahe
bo je nimero kwitanga biravana no kugira nico unyanda itangira ego iyo numva ari ibintu byinjiza ndabaza nkaca mbaza ati umuntu akine nimero yawe umusuma bavugana ibi n'ibi ego kwitanga ntacu biba bitwaye yes basha mbona umengo ako kantu bakavuga kakara je kwirisi shobora kwemeza ko abantu bashobora kubaha agaciro kawe nivyo ukunda kubera ko no muri journalisme mu bintu byose harimo fanatisme gusa nuko tuba professionnel bimwe tukabikuramo kuvuga rero nk'ubu wewe nsanzwe ndagukunda ukaza no gurika imasi no kwakira nk'umuntu asanzwe nkunda mugabo ivyo birabaho mugabo ntibabikoresha kenshi nukuvuga igikorwa ciza nugurika imana wewe kizibira kugira ukizibira mugabo ari handi coco kugira se yabivuze ari ukuntu usanga avuga ati de nta nje nakora no gurika imana tutamenyanye abanze base abinyibwirire hano nabandi bantu usanga bavuga bati none nkujya je uyonshikira gute ugasanga harimo no kumva kumenga arashobora kuba yo kusuzugura biro tubivuga kwira ko byabaye muga ntituvuga abari hama uwo biraba byiketse rega nukuvuga rero umwe wese mu mwanya wiwe arashikirwa uko ashikirwa hama igikorwa cyo nyene kasha kizana ibyamwa nimbari binimbari byiza bivana n'igikorwa kandi urumva ko muri bya aja gukora indirimbo bafite ikintu camutumya yiririmba abafite inspiration rero kuvuga ubutumwa bushikira abantu bari muri ya situation bivanye n'ivyo yaririmbye rero nimba yakoze ku mitima y'abantu benshi bihuye no yadomye ku bantu benshi bari muri iyo situation urumva ko yakigwa neza n'abantu benshi mwari mba yadomye ku bantu bake ucumenga ntihiti cyangwa ntiyaryoshe usabivana n'ubutumwa n'abantu bwakozeko kwibaza none mwebwe urumva ntibabaha agaciro gakwiye bijanye n'ivyo ariko murambwira biragaragara yuko hari akantu katagenda urumva ntibababonamwo ya masanamu y'abaririmbyi muserukira kuko iyo bamaze kubasaba inimero zabo bisigura ko batababonamo ya sanamu neza na neza habura ikimbasha tubwire ico nibaza bari ingorane y'umuntu atabimbonamwo sinshobora kuvuga ngo bimbonemwo je nkabikubwira je no kuri kwimana ingene meze hari ikintu je nkunda kuvuga nobwira n'umuntu wari wese support ya mbere niwe yigiriye udashoboye kwigira support nabandi murashaka kugira support hari abantu ikibazo barimvye bose bakunda kugira canke abantu bose dukunda kugira hari gihe dukenera ubufasha ku bantu batifuza kubuduha abantu bashaka ubufasha tukigeze tugasanga bibegeze inyuma kandi abo bantu niba usanga na bandi twarondera bizanye kubera ko abandi bo babikoze babikunda bumva ko bashaka guteza imbere ico kintu nico kintu rero novuga nko kubasani kandi bose abari bo bose umuntu muto yarinze akakwegera reka kugayana ngo urarenze muheka y'agaciro kubera arafise abantu babiri aza kukuzanira canke umwe bitume dutiranye imbere ugasanga nko wewe urafise ikiganiro urakoze cover niyo musani akomeye mwavye ntayiposting ukacumenga ngo guhaye ngo rakudugije bo hariho byinshi singorane ziba kuri twebwe gusa kutabitubonamwo nabo watabitubonamwo no kuri kwimana rero mubwira komeza uko nyine hari umunsi bizokunda ubimbonemo canke ntibikunde si itegeko abazobimbonamwo bazoma agaciro abantu bibira bazoma agaciro rimwe na rimwe hari gihe bidakwiye ko dusaba ubufasha wewe ubanza ukifasha abandi bakaza kongereza urazi none mbashikira je mbona we naho ngira ngo batoye kubonamwo reka je nizere ko siraherewe imubonamo ko ndamwibuka yuko hari igihe yigeze gukoranya abantu je ndatangara kandi bose bazamubonamwo Gn Nephew sirahere nawe wizo ngorane nibaza ko atadufise bon nshaka indi sinza kugwanya ikimbiro cyambasha ni kote zibiri hari abambonamo Gn Nephew nandi batamumbonamo ego abatamumbonamo ni baba niyo dushaka bamumbonamo kandi cyangwa usanga ni baba ni nyene tutaramenyana ego kambona nk'ubu nkashikira kanaka kambwa ati wenda kutse wewe ego ni hamugene no gusaba ijambo uzamva ko ati wewe ubaye ego sinavyo ntibitangaje kuko ndisire yuko ushaka no kugenda kwa president akabati ntakuzi kandi mu gihugu ciwe ego ivyo haco bitwaye ariko haro bamwe bakuzi bakakumenya uyu kuri Gn bakakubonamo Gn Nephew nabandi nyine batakubonamo Gn Nephew kandi ivyo bibaho ego mbega hajyanye iyo uriko urabwira umuririmbyi yuko bakunda kukwaka amahera kenshi muri abapromoter abajournaliste bakunda kwaka amahera araheza akavyakira gute aho ndabaza wewe hamwe na mbasha bo Justin nkunda kuvuga ngo aransaba amahera nawe arabizi ariko barayakwaka tu nawe mbwara ikintu gihari ego ntisumva ko bayakajewe
oya ko bazikije ntayo mfise igikorwa ni cyande ni cha Gn Nephew ariko bamukubonamwo nukubonamo baca bayaka wewe kubera kuza gushika hari yanye muri ya kese hari ico kirabaho mbere je wandagomba umuco wabagisaba usanga n'abapromota bajya bo kuri Facebook yego za Instagram ntawe sinoza kwesha ngo mu journalist ransa amahera oya mugana uko nzi ko bibaho kuko bishikira bari abaririmbyi nyene yego nta mu journalist za gusaba jewe ahubwo akunda kuca yishikira Gn Nephew Gn Nephew akagaruka cyambwira ngo yeze gute akakora umuti canke ntawe ukora oya dukenene akwadatuka ni kakaririmbo wabo urinze ngo nkora umuti oya ubwo bavuga ati nta gukora umuti abo no gukundira ibikorwa vyiwe nimba yarinze neza bakavuga ati yarinze neza uyu muziki ni mwiza tumushigikire nta bindi hama muziki bakashigira nko bashigikira wa Satbi cyangwa wa Bifizo cyangwa wa Oleg gutyo nyine bakavuga ati muri yarashoboye nta bindi yego reka twumve mbasha kava yambika ibara imitima mbone ko datanga amahera iyo aba promoter cyangwa n'abandi bantu bamusabye amafaranga ngo bakore ibikorwa vyiwe neza ndiye kwera ikintu nemera ni kimwe ushobora kwemeza nk'umuntu uri muri business muziki dutufate nka business haje umuntu akavuga ati kugira nkori ibi nkeneye ya nibaza ko ivyo byavyo ushumubwira ati okay ndaguhaya ndayaguhaye azogaruka gute ko ndabiguhaye bizoca bigenda gute nzobona gute ko vyagarutse ivyo ni ibintu bisanzwe kuba mu byumvikana mugabo kwiyitira kuri kurateza impano imbere ukura ziteza ukacuza rero utuntu twinyuma ngo urumva ngo bisaba ibi nibi aho nta muco urimo hama ndi nk'ubu twahuye n'umuntu dufati arabaye akambwira ati imana ibisaba urabe bikwiriye ninobuzwa n'iki kubikora nibaza ko atakibazo kirimo bidakwiriye naho kuko nibaza ko nta kintu kiburi kiguzi kwambasha ni sawa muze mushoboye akazi niwe abashoboye akazi sivyo navuze nta muntu nta kintu kiburi kiguzi yego kandi nta kintu kiburi ingaruka zacu no kuvuga navuze nti wumva ukeneye amahira ukumva urayakeneye ukabona ko noyaguha uzoze tuvugane unyereke ingene abiza ha mu minsi gremo na tiyana bizoshika bizogenda uku amafi bashaka gushika ko nawe urayashitseho ico nta kibazo vraiment aho naco no kwanga umenda ngo mugiye ngo nsanzwe ngo ndabikora umuziki nkorira umuziki w'u Burundi ukacubanza kunsaba imbere yuko banza gukora ntavyo uri gukora umukozi kwambasha banza ukore hama guhamahira koze vraiment nta muntu namukoze arashimirwa braza umukoze arashimirwa sirahero mego ngumufisa akajambo no kumushimira ntawe worika gushimira usanzwe yego muhungu arakaze kiyo hayandi hano baba bamwemba atari mba uriko ravuga kantu sirahe musanzwe yego ntuce ufata koti yaje ngo nta mafaranga botanga umurimbyi ari wese nimba ba Diamond bagizeho bagejeje hari amahera bashitsemo yego sinavuze ko we batoyatanga ndacabandanya basi kuko Gn Nephew nawe ndazi yuko aragaze kabisa basi shigikire mbasha niho nshaka gusoze kubandaniriza yego Satbi nimba uno musazwi arafise inzira bicishamwe kandi cisha amafaranga yego rero sinamvuze ngo ngurumva ni wazana ngo biharo by'amahera ntivyo kunda biravana no kuzana kava twede nje ndagukorera uko ndagushikana hama umpembe sivyo harana hacaba na contract ati jewe iki niki nzogikora iki niki umuziki wawe nawe hakura umusaruro apana bya bindi ngo mvugiriza umuziki ngo ndakuvugiriza umuziki yego cyacuma rero mu muziki ni investment ura-investisa amahera nyina yamanyina haja kandi tashabose baratanga ko bayatanga mugana bayiteza umusaruro ni bwa bundi usanga hariho mu gihugu cacu basi baba bayajya basi bakamenya nyine bagakora ndafise umuririmbyi aratwize gutera inkuru kuri Instagram amitabuna Bill nawe mu diaspora hambwiye yuko mu minsi heze muziki we baramupromoting mugabe cyamabaje nuko ushobora gusanga akaza kuvuza umuziki we bakamuvuza umuziki wiwe bakacaronka nk'aka video gatoya wa muziki bakavugije ejo ntasubire kuyumva kugira ngo aca atanga iki za noti kurumva bamuhaye preuve we nawe none ko kantu bamaze gukora video vraiment si skumga ngo aho nshobora gushikana ndashikana ndakina bamfasha aho nashikanye bakashikana ku nta muntu tuzobiterana induru ngo
ndagusabye service kamwe ati man ubona wumfasha akantu nimba ari gashashe tugashikana kure ukumva ko nashoboye gukora umva umutima utakuriye kuriye allez reka reka nsubire kwa ntunzenye kwa Israel mbega none hajya Gn Nephew mu kiringo mukorage mu kiringo yaguhaye agaciro ko mubera izina ryo mu Burundi ubona ibikorwa byo kugenda gute intambamye zikuru ubona niza bo cyambere umuziki wiwe uko bucawe no kubwira ngenda uramenyekana gato gato ko umuziki ubwira utobore ni ikindi kintu namwe murabizi yego iki najijanye n'intambamyi nuko nimba uno musi kuri radio FM avuzwa indirimbo ziwe kuvuga yuko nishatse kubwira basi bo baramanze kumenya impano yiwe yego yasohoye umuziki FM yawuvuza neza cyo ni radio yo hagati mu gihugu itwa Humuriza FM iyindi ntamye mvuga ariko ruhande rw'intambamyi nuko ngira ngo nuko atarazanyika mu gihugu ciwe ataraza mu Burundi yego umuntu ataraza na rimwe numukozi bre eko mbo Gn yakuye muri business arafise izina ry'ikwiye sinavuga ngo namuzi turetse ko umuntu akuze ni sana n'umwe yorera udakura ubu arafise kanda music ndayizi kubera ko kandi yavuye muri business ni nitegeye kumushigikira nukuvuga rero Gn umukozi mwiza vraiment arafise impano abataramumeya Gn batumira ntabwo navuga ngena muri YouTube wandike Gn Nephew ucumubona ushobona ibikorwa vyiwe wanashaka bise n'impano zo gukora video romantique rya mutipe ari romantique uramaze kumva rya majambo yibaza cyaramaze kumva ko mutaza ngo ni Medi batwumbiye nkuru Medi wo mu Burundi afise ijwi rikaze arakaze biya basi bose mu bantu bavyemeza entre arakubita abana asigaye bamwita ngo ni king of love ajya amajambo y'urukundo bash hajya yo gatuye umukunzi wawe bana baraca bigenda rero uwo mfise namwihakanye tukaje za kumvata mu makuru uramwihakanye ntawe mfise nimba ari uwo yibaza ko mfise vraiment acaza mfata mu mashati ntawe uriho ariko imbere ko tutagura ikiganiro kuri apeli y'umukobwa nari muri apeli ya groupe ndashaka ni famille yari famille ukora famille sawa ngarabivuga Siraheri yayonye akumbura abantu mwino misi mwaraye kuvuga ngo muri amasingo urumva love yarafuditse love man ubu mu business urumva aho bigeze no munsi no nabishima kubera ko ifoko uraba inkezi gakirugururiye hari usanga tuza kwita mu bantu baturengeye canke ugaca usanga rero biguma bihara kubera ko tudafise capacité no zo kwakira ingene ariko arabamo kubera ko kumengara kuruta uca bikanga aragira ibi nibi ni complex uno muzi je vraiment yarantose nibisanzwe zaraheze ntawe mfise mugani yagoye inoti ntuzumubeshere yakweri yarabonye ko bidakwiye ko tuba turi ntiwamwitaho naravyumvise no kuri kwimana yes reka tubigarukire mu kiganiro cacu nyezina Siraheri aratubwiye yuko vraiment intambwe atukubukiye ko bwije ariko Gn Nephew atera imbere ndetse bacu bamwita king of love much respect aho hose ubandanye ukaza kabisa tugende kuri mbasha ntuzenye novuga MT number 1 umubona gute ubona ibikorwa uri kuramukorera biriko bigenda gute Maivyo sije na bivuga nawe urashaka kubivuga bizi mugabo aho ndabibona arakubita ariko ndashaka ubivuge abafana bose batwumve bumve yuko twe turi business ni n'umuryango ari wese arahawe ikaze ukuvuga twe mu muryango wacu aho twahiriye naho tugeze tukasi intambwe kimwe cyane bitumaze gutera inka zitanu ubu turiko turaja mu macumi 10 kangahe rero aho bigeze no munsi nivyo gushima cyane dushimira umurundi wese umutima abishigikira hano nabishigikira badakoze umutima akabiponda gusa akaba arabishigikiye mwese n'ukuri kw'Imana ndabashimiye hama nshimira abantu nk'abamwebwi amaradiyo yose muri rusange atavugije mutaravuza abandi akunda basi bagatera imbere je ndashaka kwa Siraheri ambwira akantu ayumva ashaka gushikiriza kumbura tutavuganye ko muco nashikiriza ego nuko nabanza nkashimira team Gn Nephew's family ego na team Kanda Music n'abantu bikora neza ego kandi cyane nabo manager biwe
kana n'umusimba uri kurafise icyo itafa ari kurashira ku kuri mu muziki wiwe muri kariyeri yiwe nawe uri manager wa Gn Nephew bisigura ngo uraha mu Burundi uravuga inkuru yiwe muri hari hanze bari umuserukizi wiwe yes reka tumuramutse Gn Nephew hi twibaze kumeze neza cyane yarakomeye kandi sharakunda Burundi Watch TV arayikurikirana cyane natwe turabukunda cyane entreta burya sembwa heze nongera nshaka kumenyesha imbuga akoresha Instagram ni Gn Nephew YouTube ni Gn Nephew no kuri platform zose haba no kuri Shazam ni Gn Nephew hanyuma bibuka ko Gn Nephew ni umujene akiri muto cyane mu myaka 23 ari single najye majambo aririmba ari single sha atari sana urumva urabatumiye abigeme bahazi bamukwega bamuzumva fresh no busaka ari single ari single baravyumva tukanace nico nashobora kuvuga nkavuga kujana n'umuziki wiwe babanda yakora indirimbo Deep in Love iriko iraduga neza ivyo ifatamwe neza kuko kuri YouTube vraiment igeze ku maviews ivyatsi kweri sawa mengo 36 no bitegura kandi ikintu gishasha vuba yuko vuba cyane ashaka kuronka indirimbo kandi imeze neza kandi iryoshe neza cyane no myaka mwe n'umwanya arashaka kuza mu gihugu cy'u Burundi ahubwo yifuza yuko ndashaka abafana bazi azosange bagwiriye namutegere neza cyane nibaza ko mutegera nzoba ndimo kugira ngo ndamutege microphone bose no gusa yes mbasha akantu kamwe tutaba twavuze canka akantu kamwe ku bakunzi ba MT1 canka ku bakunzi b'abarimvyi b'abarundi na cacana bari hanze ikintu mvuga reka mbanze nshimire mwebwe hano mwanya ukuza kuvuga bimwe mu biduhanze no gushimira abantu ndabashimiye cyane Burundi Watch TV abafana ba mwiterambere mucimuza hano umusimuzo wone ikiganiro mwese doce muza kugira tutezanye imbere abandi bo batuma ibintu bishika kure kubera barasura uruhara nini ndabashimiye cyane ni ari uruzino bavuze Rwanda ni bagenge ndarukubaza kugira unsigurire musesanguzi hari ikindi barimo nimba ari icongereza nimba ari iki brave le courage umuntu nyine atagitiga arambirwa naho abari mwibenga ry'amazi ndinjira ngiye gusesangura komera gose ngo bari kubishira mu kirundi kwira ko turabarundi urumva ofete ndari internationalije umusesanguzi ikirundi icyongereza kirazwi internationalement parlant de brave sawa nemejwe amace nshimira staff yanje antuka vraiment ndabavuga amazina kenshi singenda ntabavuze hariho gwa gasori hariho nanje twitwa imbwa abanyamahe hamwe na MT1 wa wizination antuka nawe yuba wahari kuvuga ntitwoserukira ibikorwa bibera ko ibikorwa byiza tukabiserukira neza nshimira abafana bose disi mwabona baye MT abafana bose bakunda umuziki w'u Burundi byese ari abantu baba bafana naka kumva ko ramufana mugabo akarengera bijya akabona ko nundi ariko arakora mwubawe no kuri kwimana hama nsaba muze kungira subscribe ngaha kuri Burundi Watch TV saba MT gusa abandi bose nsaba rero n'abantu mutamukurikirana Burundi Watch TV nje muja mwandike MT1 ahantu hose kumbuga zose nibaza ko ziriho mubona mugabo cyane cyane muze muri YouTube muze mugire murabe hari karimbo gashasha views twebwe rimwe na rimwe ntadutera ingorane ibidutera ingorane nuko bishika mu bantu bakakira message mugabo naho nyene nimureke kuza kubera akanoti kagiye mukagaruke bibasha nimwe ba boss ngwi murakoze cyane kabisa reka ndabakibire cyane yego nawe wakoze cyane naco nosubira mu kigeza the brave umusesanguzi yego wakoze cyane nakushimire cyane ziraherekana gushimire cyane nakoze cyane guduha umwanya wanyu shimira n'ujya mu cameraman namuvuze ODB afite kwije reka nabashimire mwese mwariko badukirana yari jewe nyine kuri microphone the brave umusesanguzi hamwe na F2 quiz nyuma ya kamera ushireho commentaire munsi kugira ngo tubwire ngene ngene wacakiriye hama umusesanguzi abagandukanira ikindi kintu kimeze neza much love much respect na wapenda sana bye bye